iyo tuvuze ko amaraso ahuma, iyo tuvuze ko amaraso ahumira, nibi tuba tugomba kuvuga. Igisirikare cy'u Rwanda RDF, inkotanyi za Kagame, za Paul Kagame, musanzwe muzi inkora amaraso, umwicanyi adasanzwe azwi kandi avyagirizwa na bamwe mu bashinga amateka b'ibihugu mpuzamakungu, na bamwe mu banyarwanda yakoreye amabi n'abandi bayarokotse barahunga bamuja kure. Iki gisirikare ciwe kigeze muri Kongo gifata izina rya AFC M23, imbwebwe canke inyenzi za Sarambwe. Inkorabara bako barica, bariko baratema, bariko barasahura, bariko barasambanya bwana buto buto, bariko barakekagura basesa amaraso mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho isi n'imigezi ya Kongo, aho mu burasirazuba bwa Kongo itemba amaraso, urusazi n'urundi, bazira ubutare bwabo, bazira ubutunzi bwabo, bazira kuba bafise ngo isi yagutse. Ibi biri mu majambo Paul Kagame yagiye aravuga igihe cyose, yavuga ati ngo nimwashaka kugwana mugwana muzoze mugwanira muri Kongo, niho badutwaye, niho bafise amasi yagutse. Umva ko abivugana inyota na jaruzi n'akanyota ko kunwa amaraso canke gusesa amaraso hariya mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ingyane zatanguye kugaragara muri M23, ingyane, ubwicanyi, ugufunga no guhemukirana mu mbwebwe za Sarambwe vyatanguye. Imbere yuko rero tubija imuzi, reka mbanze ndabahe ikaze. Ndabaramukije, mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV aho muherereye. Nkuko bisanzwe ni Fleury Patriote imbere yanyu, nkuko bisanzwe tugomba turabire hamwe muri kino kiganiro canke muri no busesanguzi ico bamwe n'abandi bariko barazira hariya muri AFC M23 mu mbwebwe za Sarambwe. Aya makuru mushoye kuba mwarayumvise ahuhuta, aya makuru mushoye kuba mwayumvise igice, aya makuru mushoye kuba mwarayumvise mugabo ntibayaja imuzi abayabashikirije. Reka rero dusesangure turabe bariko baraziriki, abariko baricwa muri M23 bako baziriki. Aha ndiko ndavuga mu ndongozi zo hejuru muri M23, zimwe ziriko ziricwa, izindi zibohwa, izindi zisubizwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hariya hakurya ya Kanyaru, inyuma y'ukunanirwa bagaca batwagwa mu gasho imageregere. Ati bimeze gute rero? Hirya hejo canke mu misi heze twarabakoreye ubusesanguzi ku ntambara iri kiraba mu burasirazuba bwa Kongo, aho cane yari kiraba mu gace bita Nzibira. Aho Nzibira narababwiye ko hafashwe n'izi mbwebwe za Sarambwe, baragira inama. Iyo nama mu bari bayiyoboye harimo umuntu yitwa Colonel Byamungu. Uyu Colonel Byamungu mu misi heze biravugwa ko yapfuye arashwe na bijya bisasu amadrone yabacucumishije. Mu bapfuye watwo hapfuye igitigiri cinshi cyane, Byamungu arimwo mu bapfuye. Ariko rero Byamungu sinje kumuvuga nk'uwapfuye, nje kuvuga ivyabaye kuri Byamungu imbere yuko ashigwa mu rutonde rw'abapfuye, mu rutonde rw'abasize ubuzima mu bitero vyagabwe Inzibira. Byamungu niwe yoba ari muri M23 nk'umushefu, niwe yoba ari muri M23 imbwebwe za Sarambwe nk'umushefu, kandi abakongomani bagenziwe, abarundi bamwe babona kure, abarundi bazi kwanariza, abanyarwanda eka n'abandi bategeti canke abamenyesha makuru mpuzamahanga bavuga ko ariwe yoba ariwe mukongomani entre guillemets, ariwe yoba ari umukongomani 100%, kuko abasigaye bo baraboneka ko ari bamwe n'abanyamurenge, abandi n'inkotanyi za RDF hariya hakurya ya Kanyaru. Uyu Byamungu rero itariki 9 z'ukwezi kw'icenda yarafunzwe, afungwa ngo ikiringo c'indwi. Byamungu imbere yuko apfa, imbere yuko baja gufata Nzibira, imbere yuko bagaba biriya bitero vya Nzibira, Byamungu yarafunzwe itariki 9 z'ukwezi kw'icenda. Aziriki bantu b'Imana. Ubu busuma n'ubwicanyi buriko burakogwa, uku kuvyora integrité territoriale, uku ko u Rwanda rurunga iki gisirikare muri Kongo, ntibagiye kurondera FDLR, ntibagiye kuvugira nkuko babivuga ubwoko bw'abatutsi buvuga ikinyarwanda ngo buriko burarenganywa muri Kongo. Oya namba bagiye gusahura. Ibi twabivuze kuva kera ko umu FDLR, nje nama nabivuze n'ubundi abisubiyemo. Wumvise Olivier Duhungire, wumvise Mubarake Muganga, wumvise Jean Paul avuze ibijanye na FDLR, eka wumvise na wa mugabo umwamazi imisi avyimvye ubudasinzi ko aruguhaga cane amaraso canke ubutare bw'abana ba Kongo bw'inzira karengane, uriya James Kabarebe. Ubufoto bw'iyo buko burarengana, murabuzi n'ubufoto buteye ikigongwe, sinzi ingwara gwaye, sinzi vyamufashe, ariko ndizera ndahamya neza cyane ko ari amaraso n'amajwi y'inzira karengane bariko barahonya hariya
muri Kongo. Wumvise abo bagabo rero ndondaguye bavuze ngo tugiye kurondera FDLR, muze mumenye ko bagiye muri Kongo kurondera ubutare. Uzomenye ko bagiye muri Kongo kurondera imiduga. Muzomenye ko bagiye muri Kongo kwiba amamoto, kwiba ikintu cyose cy'agaciro muri iriya miji yose bafashe, bakubwira nta kintu na kimwe kiriyo. Mbere mu kiganiro nabakoreye ku munsi uheruka, narababwiye ukungene bariko barasahura ibitaro, vy'Igoma, ibitaro vy'Ibukavu, udusante do sante two baratumaze. Udusante do sante niyo miti batora bagiye kwivura, niyo miti batora bagiye kuvurana abo bakumbure baba bagize amahirwe ziga drone canke ibisasu vya coalition ya FARDC biba vyabasize. Aha rero iko ndababwira ko icabatwaye muri Kongo ari ukwiba, arivyo bitanguye kugaragara. Uyu Byamungu rero yagirizwa kuba yafashe inzu nini zimwe twita amavira. Izi nzu rero amavira zimwe ngo nizabakwiza tunga, izindi nizo ninzu mu bamwe mu bakozi ba leta bari basanzwe babamwo aho muri ubwo burere bwafashwe n'izo mbwebwe za Sarambwe. Byamungu azira kudandaza inzu zirenga indwi. Amatohoza hariya ngo ziyambwebwe za Sarambwe zafise ico bita documentation, zirafise ngira ngo n'abadisciplinere nimba atari kwiyemera canke bari iki mugwa makuru adushikira nuko documentation yimbwebwe za Sarambwe zegerageje kwiga Byamungu zisanga amaze kugurishwa ivyo bita amavira. Izo nzu nini indwi, mugabo abandi bakavuga ati zishoboye ko bazirenga, izo bashoboye kumenya ari indwi. Izo nzu rero Byamungu yarazegeranije arazigurisha. Ni mutubaze none ko hafashwe na M23, hafashwe n'imbwebwe za Sarambwe zaguze nde? Kuko inzu ntibayiterura. Inzu si imodoka, si double cabine, si limousine, si Rolls Royce, si moto, si iki. Inzu iguma hajya nyene. Zaguze bande. Nico tubanda babwira ati aya makuru tuzoze turaronka ibintu tuvyiga ko tubija ino nino. Jesse nibaza ko hari umugwiza tunga, uwo bayitwa ko ari umugwiza tunga wo mukongomani nyezina atari umunyarwanda asigaye muri Goma. Sinibaza ko hari umugwiza tunga nyezina atari umunyarwanda asigaye Ibukavu. Aya mazu ya Byamungu izivira indwi bivuga ko Byamungu yaziza agafungwa ikiringo c'indwi yose zaguze nde? Inzu ntibaziterura mesheres ami. Izi strategie rero bariko barakoresha, mugabo reka tubanze ndaza kubabwira iyi strategie bako barakoresha bivugisha ngo bafunze ngo bagize ukuna kuriya ngo bagurishije ibintu abiri. Ikintu cyonyene nemera umuntu ashoboye kuzira, ikintu cyonyene nemera umuntu ashoboye kuzira ni ubutare. Ubutare urashoboye kubumira, twagenda turavyumva ni henshi haba mu Burundi canke mu yindi mihingo. Urashe udacunze bari abantu bimba neza ubutare, ashe kugatora kaora kakamira mu nyuma kagenda kagira akifasha, ndabivuge mu Kirundi c'imbabarira amatwi, hanyuma kagenda agasanzaza akaronga agakuramwo ubutare bwiwe yamize. Narijya ubutare kenshi bukunze kuba ari akantu gatoye. Uyu Byamungu rero namuhereye ko kubera nababwiye muri introduction mwibanze mu gusasira kino kiganiro, Byamungu ni wagaragara nk'umukongomani nyezina. Uyu Byamungu niho ndababwiye ati bisho bivugwa ko yoba yiciwe muri biriya bitero vya drone, ahandi naho bekavugwa ko yishwe na M23. Mutegere neza. Nijo twanababwiye ati bamwe mu ndogozi nkuru za M23 injyane zahagurutse aho bamwe bako barasiprimama, bako barasiprinana, bariko baragira ivyo bagira kugira bamwe bave mu nzira bagomba bashikira ico bashaka gushikako, aboza kubahinduka canka aboza kumena amabanga babakuye mu nzira. Byamungu yashitswe imbere bamugira icambo, bamugira ikiraro, none bashitseho bo bagomba gushika ku bice kumbore nka 80% ntibakimukeneye. Bishoboka ko Byamungu yoba yabaye supprime, kuko mubagirizwa kwiba Byamungu yagirizwa amazu. Nanje nabajije Igoma, Ibukavu, jewe Freri le Patriote, naho nafise miliyaridi zijejeta, naho nogura mugenzi ko hafashwe n'imbwebwe za Sarambwe. Nimba yarazigurishije izo nzu zaguzwe na Kagame, zaguzwe na Kabarebe, zaguzwe na Duhungirehe, zaguzwe nabo nyene ba Makenga nabandi. None ko Sultani Makenga, General Sultani Makenga ariwe aserukira, ariwe ahagarariye umutwe wa M23 muri Kongo, yoba yaziguza agaruka kumufunga. Nico twanda babwira ati akana gakino canke ni impamvu bo baratanze kugira
baheze ubuzima bwa Koloneli Byamungu. Undi akurikira inyuma ya Byamungu n'umukoloneli yitwa Jimmy Nzamuye. Uyu nawe nyene yari Goma. Ahigoma murumva barahayogeje. Hage abanyagihugu bavuga ati tabara amastoke, amadepo, amamoto, imiduga, ubutare, ikintu cyose ushoboye kunguruza byose biriko biragurishwa. Uyu Jimmy Nzamuye nawe nyene ari mu bafunzwe. Yahora ayobora Igoma, agace k'Igoma, mu bakomanda b'Igoma yarimwo, nawe nyene yarafunzwe bamwagiriza kwirundaniriza ko imitungo. Byumva ko hari ibintu yagiye aregeranya, yaba imiduga, yaba amamoto, yaba ibindi bintu aregeranya ashira ahantu. Ivyo rero barabimufatanye, arafungwa kumugira nk'igihano, kuko n'umunyarwanda ntibashoboye guca bamwica. Mutegere neza, we baciye bamwungurutsa, baca bamukura Igoma, baca mutwara i Masisi kuyobora canke kurongora akarere ka kabiri. Ico nico gihano bivugwa ko bahaye Jimmy Nzamuye, kubera ari umunyarwanda, kubera ari inkotanyi, wewe ntibica. Baciye bamubwira ati muhungu, ni wabandanya tutokwereka. Baca baramuhindura mukura Igoma, baca mutwara i Masisi mu karere ka kabiri. Uyundi bivugwa ko yafashwe agafungwa inyuma ya Jimmy Nzamuye ni Bazir Bashir. Uyu nawe yari umukomanda, yari umwe mu ndongozi i Bukavu. Uyu wewe ivyakora birumvikana kandi biranashoboka, mugabo n'ubu je ndabishiranga amadute. Bazir Bashir yagirizwa kwiba imiduga n'amapikipiki. Bazir Bashir yagirizwa kwiba imiduga n'amapikipiki akaja kubishora mu gihugu ca Uganda. Uyu yari umukomanda w'i Bukavu. Ibaza umuntu ashoboye gufata imiduga n'amapikipiki yayitwara mu buryo buwe, yakoresha vya biduga bitwara ibindi, ndibagiye terme no vyita mu Kirundi kugira ikirundi corohe. Nkunda kumva mu Kirundi bavuga ngo bayikonge. Akoresha bayikonga agapakira k'imiduga, bayikonge imwigerekeranya agapakira k'imiduga nka 20 agatwara kudandaza mu Buganda. Yagenda atwara umwe uko akava Bukavu akaja Buganda akadandaza akagaruka. Afise abantu yayiha bakaja kuyimudandariza. Iyi ni entre guillemets mugabo ari raporo zimbebwe za sarambwe zitangira na tuyibashikiriza uko. Umugabo narababwiye muzokwame mugira amakenga mushishoza, kuko na jewe imbere ko nkora ikiganiro ndicara hasi ibintu nkabihekenya nkavyuza nkumva ko ibi bintu bifise sense. Ibi ndiko ndababwira irashoye kuba ari strategy yo kwerimina umuntu boba batagihuza, boba babona atakibagamburukira, bagatangura kwagirizanya ivyo bagirizanya kugira bicane. Ndaza kugaruka ku kindi kintu nza kubabwira, yoba ari na strategy yo kugira bereke communauté internationale canke zina mukongomani boba bagiye kubana yoba yarasigaye muri Goma ko bobo batiba. Akakenga. Uyu Bashir rero, Bazir Bashir yagirizwa kwiba imiduga n'amamoto. Uyu nawe nyene yahanishijwe igihano co gufungwa indwi yose muri documentation ya M23. Murumva ko kumbure M23 irahana, kumbure na kenge, kumbure no kugira bafutane nibagera imbere aho boba bashaka kugera ejo canke hirya ejo batanguye kuhabona. Abo baba babera intambamye, abo basanzwe bakorana mugabo ari bigaba badashimishwa n'ivyabo, canke hagasohoka itegeko ryo kukurangiza kuko ico bakugomba ko caheze. Iyi niyo nzira biriko birakogwamo. Ibinyene vyo gufunga no kwikiza no kwica abantu bamwe. Hari umugabo yitwa Wiringoma. Wiringoma yari uwo musanzwe mubona kenshi mukunze kubona kumbonesha kure nyinshi, surtout iyo hagabaye igikorwa ngo M23 imbwebwe za sarambwe zashikirije FDLR u Rwanda. Imbwebwe za sarambwe zatwaye impunzi. Zagize uko. Wiringoma niwe yakunda kwitambika imbere muramunsi. Ndibaza ko Wiringoma mumuzi mu baeskro ba mbere bababeshi babesha nka Olivier Duhungirehe. Wiringoma arimwo. Wiringoma rero ndamudomye ko neza na neza yari porte parole, yani umuvugizi wa M23 imbwebwe za sarambwe. Wiringoma nawe yafunzwe indwi zitatu kuva itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi. Afunzwe niho yafunzwe mu kwezi kw'indwi, afungwa indwi zitatu. Uyu nawe ngo aziriki. Uyu muvugizi wa M23 azira kwiba ubutare, kwiba no gushora ubutare. Wiringoma umuvugizi wa sarambwe, izi mbwebwe za sarambwe, azira kwiba ubutare no kwirundagirako ubutare. Nawe yafunzwe mu kwezi kw'indwi indwi zitatu. Murumva ko bitoroshe aho bagenda gushikana aho bafunga
umuvugizi wa M23. Ibi nababwiye murashoye kuba mwumva M23 nabwo ati je ku bwanje ndabona kari strategy bakoresha mu kugira bahicizere abakongomani basigaye muri Kongo n'abandi bantu boba babakurikirana, kuko murabizi iyo igikorwa M23 ikoze mama wa Gasabo n'ibindi bimenyesha makuru n'ibindi bitangaza makuru vyo mu Rwanda bica bihaguruka bikaririmba indirimbo idasanzwe. Uyundi muntu rero nacenda babwira ati akakenga ils sont allés loin. Aha niho rero bigaragariza ko ari ibintu ari inkuru z'ibihimbano, izi nkuru zishoye kuba ari umukino. Uyu yitwa Generale Sultani Makenga, nababwiye niwe arongoye, niwe ahagarariye mu kibanza ca Kagame umuhari wa M23 muri Kongo, hariya bariko barakora ububisha bica basahura. Uyu bivugwa ko yafunze muto yiwe yitwa Ibrahimu Makenga. Ibrahimu Makenga rero akamufungira iki? Yamufunze ikiringo c'indwi imwe, amufunga amuziza kwirundaniriza ko imitungo no kwiba ubutare, kwiba or. Kenshi yo tuvuze ko bari muri Kongo kwiba ubutare muraharira. Bari muri Kongo kugira bavugira abanyamurenge, bari muri Kongo kugira bavugire umututsi w'umunyarwanda avuga ikinyarwanda, umukongomana avuga ikinyarwanda, bari muri Kongo kugira bagwanye FDLR. Ubu butare baburonka gute? Nimba baba bari mu masasu gusa rukurasa rukugwana misi yose, ninda ari karimbo butare. Ubwo biba babukura babusanga buri hejuru butemba n'inzuzi, baratambuka aho bahonyoye bakabona ubutare. M23 izimbwebwe za sarambwe bariko bariba Kongo, bariko barasahura Kongo, nta kindi. Ibyo bama babiharira, bama bavuga ni santima, bama bavuga ni shari, bama bavuga muvuga ivyo mutazi, sinzi ibintu. Ndazi ko n'ubu muza kuza mu makomantere, surtout abanyarwanda n'abarundi perdi muze kuntuka. Ibi ndababwiye ibi byo gufungana, kwicana, kwikizanya, kugira uko nakuriya, iyi mitwe yose nimba ari byo barafunganye bazira uku kwiba ubutare. M23 iri muri Kongo kwiba ubutare. Ikindi naco rero naye nababwiye ko gashiye kuba arakenge, nico ngomba turabire hamwe. Akana akenge ko guha icizere umukongomani bamenye ko M23 izimbwebwe za sarambwe, izinketi za sarambwe n'abarongozi babo muri rusangi nivyashika bakabana muri Goma no mu Bukavu, baze bamenye ko babana n'abana beza, abana barera, abana b'indero, abana bahana. Babibagize ko bamaze gukerera no kuyica inzira karengane zirenga imiliyoni 200 na z'abakongomani bazira aho rero M23 ibereye terrible. Baje kuvugira umututsi avuga ikinyarwanda, hariyo bangahe muri rusansuma? Nimba rero bavugiye baje kubavugira hapfuye bangahe muri rusansuma? Bavuze ati asese abagwandofone y'abatutsi bacu barabamaze hariya tugende kubavugira. Hari hamaze gupfa igitigira kingana gute cotuma igihugu kiviyora ubusugire canke kiviyora imbibe canke kiviyora ukwikukira, kiviyora itegeko ry'imipaka bya bita integrité territoriale. Hoba hapfuye abagwandofone b'abatutsi nkuko bishikirizwa na Kabarebe na Kagame na Olivier Duhungirehe bangahe? Na Jada Masena arabivuga cyane yama yabiririmbye kugira avuga ati turahagurutse turagiye. Aho oye ni mu gihe tuzi ko hariho n'umugwi w'abanyamurenge witwa Twigwaneho. Iyo Twigwaneho abanyamurenge benshi baravuze ati si twe twahamagaye M23, twe twahamagaye abasoda b'u Rwanda baze kutuvugira. Twebwe twifitiye akantu kiwacu kwera twifitiye amaka menshi, twanka kumbura basoma ko baza kutwiba amaka, twanka batuvogera. Turafise umugwi n'inkoho amacumu imipanga witwa Twigwaneho, twa dusanzwe twigwanaho. Bo twereka ikete Twigwaneho yandikiye guverinoma y'u Rwanda kugira baje kubatabara. Hari kuko abanyamurenge mu mice barimwo n'ivyo biri mu bantu biko birajyanisha abanyamurenge, baba basigaye iminembwe, baba abanyamurenge bari mu Rwanda, baba Kagame yarungitse za Canada za Burayi, ariho bakunze kubona kugaragara bavugira u Rwanda. N'abandi banyamurenge bamwe b'umutima bari hanze bishikanyeyo canke bagiye mu mvo z'ubuhunzi za ase, mugo bavuga ati twoko biri kose ntidushoye gushigikira ibinyoma vy'u Rwanda. Nababwiye le meilleur menteur de l'Est Africa wayase ni Olivier Duhungirehe ni Kagame. Abo lesene zo kubesha barazishoboye. Rero ibi nivyo bagaragariza ko ari binyoma bidasanzwe, izi ari inkinamico zimbwebwe za sarambwe.
nababwiye ibi bashoboye kuba barabikoze kugira baronke ukungene bikiza bamwe, kuko gushika no munsi hariho abafungiwe mu Rwanda abo Kagame yavuze ati kamuhiya. Narababwiye ko hariho n'umukomanda bakuye irucuru bivugwa ko yagiye kwicirwa mu gihugu c'u Rwanda, bamuziza ko ngo ubwiringizi bimwe Rwanda rukunda kuririmba ngo n'ubwiringizi mba ari ubwirinzi ngo vyasambaguwe, bakamubwira ati ibi vyasambaguwe gute, warishe uzi ubutare uza amaraso twasheshe yaba y'inzira karengane zo muri Kongo kugira u Rwanda rushoboye kugura bino bikoresho. Uyo yarahamagawe avuye irucuru igihe irucuru hari imigwano aja kwicirwa mu gihugu c'u Rwanda. Ibi rero ni ibintu biteye ubwoba cyane. Aba M23 bari imbere mu ndongozi mu bakomanda bafungiwe mu gasho aho bita kwa Kabuga. Kwa Kabuga na gasho clandestin, na gasho katemewe n'amategeko, na gasho katazwi na Human Rights Watch, na gasho katazwi n'umuntu numwe, mugabo karagiye ku mugaragaro kubera uko inkende yurira igiti niko ikomeza kugaragaza ubwambure. Kagame yikuye bamwe mu bate, bamwe mu bafatanya kugwana intambara bita bokari intambara yo guhabuza igihugu c'u Rwanda. Kagame yikuye abantu benshi gushika naho bamwe bashangura gushira amabanga ku mugaragaro. Aho kwa Kabuga n'umugabo yitwa Kabuga yarapfuye, mbwa abana biwe bari hanze, kandi mperuka kubona n'ibiganiro abana biwe basemerera bavuga ati nimureke kuguma mukoresha mucafuza izina ryo kwa papa, nimufume muhahindura muhita gasho kazwi, mureke kuguma mvuga ngo kwa Kabuga kuko uko iryo zino ryandika kuri internet niko usanga ryaragwiriye. Aka gasho rero karimwo aba indongozi nyinshi za M23 zitagamburukira zidashikana canke batuma ntizishikane ivyo baba bazitumye, ucusubizwa hariya hakurya ya Kanyaru, so ate bakagukosora kura y'inzara, kura y'amaso, gakora y'amenyo, bagakata ibihimba vyose bigombeye bagaca kurungika kwa Kabuga canke bakagutayo kugira uzuborereyo, kuko kwa Kabuga niho hari iborerezo riteye ubwoba. Ugiye kwa Kabuga ubugiye gupfa. Bagiye kwa Kabuga bakagusanga ukiri muzima, ni Imana iba yagutije iminsi yo kubaho. Rero niyo cyo ko ndavuga ati reka turabire hamwe ibi binyoma vya M23. Ndavyita ibinyoma kuko aya namakuru je utontamika. Ukungene Makenga yofunga muto yiwe, yofunga Wiringoma, yofunga nabandi benshi abaziza kwiba oro. Hariho n'ikiganiro nabonye kwa mama wa Gasabo baskovya na ziga ncoreke ziwe bavuga ati ngo mbere ngo jewe ngo bahoye kwiba oro ngo bubarenganije kubera ngo ahantu bari ngo no kwiba ubutare ngo bitegezwa kujana, nibitegezwa kujana nico cabajanyeyo, niko muri niko muremwe nugusahura no kwirirwa muriba gusa mwica inzira karengane. Rero bakunzi ba Free Podcast TV nama nababwiye bana natwe misi yose, mwarakoze kugira sabone canke subscribe, abandi mu barungikire amalink, namwe mufatira ibiganiro hagati, mwibuke kugenda mufyonze kuri sabone canke subscribe bivana n'ururimi YouTube yawe irimwo. Hanyuma tubandanye twagura umuryango wa Free Podcast TV, tubandanye turabira hamwe ivyo mu by'umutekano, ubutunzi by'igihugu cacu ciza c'u Burundi, akarere ka Yase, Afrika, eka n'isi yose. Turabakunda cyane kubera nta Free Podcast TV atamwebwe. Mwarahezagiwe. Ciao ciao.